Mwiriwe neza bakundwa nshuti bene data muri ngaha. Aha muri Minatitlán, Veracruz, muri Repubulika ya Mexique. Kuri jewe ni ihirwe rikomeye kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya, kugira ngo dusangire umwanya wo kuyaga. Tuyage ku nteguro umugambi w'Imana uhwanye n'iki gihe cy'iherezo. Nico gituma ngomba gusoma mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana kigabane cya 5 kuva ku murongo wa mbere ukabandanya, ahavuga hati: mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe, cyanditse imbere n'inyuma, kidombagije kudushashara ndwi tukimatanishije, tudomyemo ikimenyetso. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemereza ijwi rirenga ati: ninde bibereye ko azingurura kirya gitabo ngo amene ibikimatanije? Ntihagira uwo mw'ijuru cyangwa uwo ku isi cyangwa uw'ikuzimu ashobora kukizingurura icyo gitabo cyangwa kukiraba. Nanjye ndizwa cyane nuko hatabonetse ubereye kuzingurura icyo gitabo cyangwa kukiraba. Umwe muri ba bakuru arambarira ati: ntacurira, intambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku gishitsi cya Dawidi, yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije ndwi. Mbona hagati ya ntebe na bya binyabugingo bine no hagati ya ba bakuru umwagazi w'intama ahagaze, asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi, nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mw'isi yose. Araza agikura mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe. Amaze kwabira ico gitabo, bya binyabugingo bine na ba bakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi, bafite inanga bose n'izavya z'izahabu zuzuye imibavu, niyo gusenga kw'abera. Baririmba indirimbo nsha bati: birakubereye kwabira igitabo no kumena ibikimatanije, kuko wishwe ugacungurira Imana bo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo, kandi bazoba abami mw'isi. Ndaraba numva ijwi ry'abamarayika benshi bakikije ya ntebe na bya binyabugingo na ba bakuru. Igitigiri cyabo cyari amasinzi n'amasinzi n'ibihumbi n'ibihumbi. Bavuga n'ijwi rirenga bati: umwagazi yishwe abereye guhabwa ububasha n'ubutunzi n'ubwenge n'ubushobozi n'icyubahiro no guhimbazwa n'umugisha. Kandi icyaremwe cyose cyo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no hejuru y'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, numva bivuga biti: ibyagiye ku ntebe bo n'umwagazi w'intama, umugisha ube uwabo n'icyubahiro no guhimbazwa n'ububasha ibihe bitazoshira, ibihe bitazoshira. Kandi bya binyabugingo bine biravuga biti: amen. Bano bakuru bikubita hasi barasenga, basenga iyibaho ibihe bidashira. Ese Imana yoha umugisha ubugingo bwacu bicishije mu ijambo ryayo, ikatwemerera no kuritahura. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Ikigwa cyacu muri uyu mwanya ni ibanga ry'igitabo kimatanishije udushashara ndwi. Iki gitabo cy'ibimatanijwe ndwi kiri mu kuboko kw'iburyo kw'Imana ni igitabo gihesha uburenganzira kuri nyenevyo ku vyaremwe vyose, kandi aho harimo amazina y'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Aho hari amazina y'abana b'imfura bose b'Imana, harimo amazina y'abagize ishengero ry'Umwami Yesu Kristo bose, yanditswe muhereye isi itararemwa. Kandi umuntu wese yari kuzoza akaba ubugize ishengero rya Yesu Kristo yanditswe muri ico gitabo. Rero icyo gitabo gihesha uburenganzira Adamu yarigeze kuba gifise imbere y'uko acumura, ariko mu nyuma amaze gucumura, icyo gitabo
cyasubijwe mwene cyo w'inkomoko ariyo Imana, kugira ngo gutyo umwansi w'Imana Sekibi ntahave yakira icyo gitabo, kubera ko ari igitabo gihesha uburenganzira. Iyo umuntu afise urupapuro ruranga itongo ko ari iry'iwe, haba harimo izina ry'iwe, iryo tongo riba ryande uwufise icyo gitabo gihesha uburenganzira kuri nyenevyo. Rero Imana mu kuboko kwayo kw'iburyo ifise igitabo gihesha uburenganzira, byose ni ivy'Imana, byose ni ivy'Imana, niyo muremyi w'amajuru n'isi. Kandi yo iravuga iti isi ni iyanjye jewe uhoraho n'ibiyuzuye n'abayibamwo. Iki gitabo rero gihesha uburenganzira kiguma mu kuboko kw'Imana kw'iburyo kugeza Kristo umwagazi w'intama w'Imana akoze igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo, hanyuma ntakaduga mu ijuru akavugira abo bose bafise amazina yabo yanditswe mu ijuru. Kandi mu gihe uja mu kindi hagiye harashitswa ibiri muri ico gitabo, amazina y'abantu banditswe muri ico gitabo. Turabona ko mu ntambuko kuja mu yindi mu gihe uja mu kindi bagumye bariko barakira Kristo nk'umucunguzi wabo, kandi gutyo bagumye bariko bararonka imbabazi z'ivyaha vyabo, bagumye bariko bararonka mpwemu wa Kristo, kandi mu yandi majambo bagumye bariko bararonka ukuvuka ubugira kabiri. Kandi gutyo igitabo gihesha uburenganzira ku bijanye n'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana banditswe muri ico gitabo. Murabona icyo gitabo gihesha uburenganzira cyagumye kiriko kirashitswa, kandi byongeye muri icyo gitabo gihesha uburenganzira haranatwereka n'umugambi integuro y'Imana n'abana bose b'Imana, haranatwereka n'ingene umwansi w'Imana Sekibi yari kuzohaguruka kugwanya abana b'Imana mu ntambuko zitandukanye cyangwa mu bihe bitandukanye. Kandi aho harerekanirwa izo ntambuko zose abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana mu kiringo cy'ubuntu bari kuzocamwo, no hanyuma mu kiringo kinini cy'ubwami. Kandi haranatwereka n'ingene umwansi w'Imana yari kuzobahama. Ivyo vyose biri muri ico gitabo gihesha uburenganzira kuri nyenevyo, ico gitabo kimatanishijwe udushashara ndwi. Ariko vyose biri muri ico gitabo mu buryo bw'ibimenyetso, vyatanzwe mu buryo bw'ibimenyetso. Kandi ivyo bimenyetso, ivyo bigereranyo bitegerezwa gushitswa igihe Yohana yaronka guhishurirwa kw'iki gitabo. Aho kahise canke ibiri muri ico gitabo ntivyari vyanditswe. Rero hategeza gushitswa ibiri muri ico gitabo. Ubwo buvugishwa bwose buri muri ico gitabo mu buryo bw'ibigereranyo bw'ibimenyetso butegerezwa gushitswa. Kandi ku munsi w'iherezo Kristo niyarangiza igikorwa ciwe cyo kuvugira abantu mu ijuru. Kandi ivyo biba igihe hazoba hinjiye kugeza ku wanyuma mu batoranijwe n'Imana mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo, nuko akamara kunywanishwa n'Imana, gutya akaronka ukuvuka ubugira kabiri. Hanyuma Kristo azorangiza igikorwa ciwe cyo kuvugira abantu mu ijuru ku ntebe ya Data mu ijuru, ariyo ntebe yo kuvugirira ko abantu icicaro c'imbabazi, mu gihe hakiri amaraso y'umwagazi w'intama, amaraso ya Yesu Kristo ku ntebe yo kuvugira abantu mu ijuru. Imana ntishobora guhonya ubwoko bw'ibiremwa abantu. Imana ntishobora kurungika igihano cy'Imana cy'akababaro gakomeye ku biremwa abantu mu gihe Kristo akiri mu ijuru ku ntebe yo kuvugira abantu mu ijuru. Ariko Kristo niyarangiza igikorwa ciwe cyo kuvugira abantu, niyamara kurangiza kuvugira kugeza ku wanyuma mu batoranijwe n'Imana, abafise amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, hanyuma azosoroka ku ntebe yo kuvugira abantu, azokwakira ico gitabo, amene ivyo bimatanijwe, aheze yisubiza ivyiwe, aheze azura abapfuye bizeye Kristo bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiriho turi bazima azoduhindura. Rero imbere yuko Kristo yakira ico gitabo akakizingurira mu ijuru, imbere y'ivyo twebwe tubanza kwerekwa ibintu bizogenda birashitswa, ivyamaze gushitswa mu ntambuko ndwi canke ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga, ari byo Revera William Branham yavuze. Kandi uwo yarazanye uguhishurirwa kw'ibyo bintu vyabereye mu ntambuko ndwi canke ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Muri kino gihe cy'iherezo naho Kristo biciye mu mumarayika n'umwa wiwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, azoba ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri kino gihe cy'iherezo, ari byo biri muri ico gitabo gihesha uburenganzira kuri nyenevyo. Kandi kimwe kimwe muri ivyo kizogenda kirashitswa nk'uko vyanditswe, naho biri mu buryo bw'ibimenyetso. Ariko ivyo bimenyetso kubera ko ari bigereranyo by'ubuvugishwa bitegerezwa gushitswa.
kandi hanyuma nihamara kurangira igikorwa cy'ubucunguzi nihuzura ukwegeranya kw'abatoranijwe bose b'Imana bo hagati mu banyamahanga biriko birakorwa na mpwemu yera biciye mu mumarayika n'umwe wiwe ku munsi w'iherezo nk'uko yabikoze mu bihe byarenganye biciye mu ntumwa zabanje kuza ubwa mbere. Nihuzura igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, Kristo rero azova ku ntebe yo kuvugira abantu kandi azokwakira icyo gitabo, azokizingurira mu ijuru, kandi nta maraso azoba akiri ku ntebe yo kuvugira abantu kugira ngo abantu bakire Kristo nk'umucunguzi wabo, kuko igihe kizoba cyamaze kurengana cyane, kuko urugi rw'imbabazi ruzoba rwugawe. Muribuka yuko inkumi z'ibijuju n'inkumi z'ubwenge zishushanya iyobokamana rya gikristo ryose iyo riva rikagera, kandi inkumi 5 zari iz'ibijuju, 5 nazo zari iz'ubwenge. No kuvuga yuko igice kimwe cy'iyobokamana rya Kristo bataronse amavuta ariyo mpwemu yera, kandi mu yandi majambo abo ntibaronse ukuvuka ubugira kabiri. Ikindi gice nacyo cy'iyobokamana rya Kristo bararonse mpwemu yera, kandi bararonse ukuvuka ubugira kabiri. Rero inkumi z'ubwenge nibo bakiriye mpwemu yera amavuta, kandi abo barinjirana na Kristo mu bukwe mu kuza kwa kabiri kwa Kristo. Aravuga ati umukwe yaraje, abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi ruca rurugagwa. Hanyuma izindi nkumi nazo ziraza ziti mupfasoni mupfasoni n'utwugururire. Ariko we azobishura ati ndababwiza ukuri, simbazi, sinzi niyo muvuye. Rero murabona ibyo biri muri uyo mugani mu kigabane cya 25 umurongo w'10 kugeza ku wa 13 muri Matayo, no mu kigabane cya reka turabe muri Luka mutagatifu ikigabane cya 13. Reka turabe icyo hatubwira ngaho, kuko n'ubuvugishwa butegerezwa gushikizwa muri kino gihe cy'iherezo. Turabe ivyo avuga muri 13 Luka umurongo wa 22 kugeza ku wa 26. Haravuga hati Yesu ari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana yigisha, ari ku rugendo agiye Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati mugenzi, mbega bakizwa ni bake? Nawe arababarira ati mushishikare guca mu irembo ripfunganye, ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Nyene inzu niyaheza guhaguruka akugara urugi, mugatangura gukomanga muhagaze hanze, mukavuga muhagaze hanze mukavuga muti mupfasoni mupfasoni n'utwugururire, niho azobishura ati simbazi, sinzi niyo muvuye. Rero murabona ingene mu bibanza bibiri mu mugani w'inkumi 10 no muri uwundi mugani tubona ko Kristo avuga ku rugi, kandi avuga yuko urwo rugi ruzokugagwa, kandi urwo rugi rumaze kugagwa nta wundi muntu azoshobora kugwinjiriramwo, kandi Kristo niwe urwo rugi. Kandi Kristo niwe yugurura ntihagire n'umwe yugara, kandi arugara ntihagire n'umwe yugurura, kuko niwe afise urufunguzo rwa Dawidi. Rero turashobora kubona ko urugi rw'imbabazi ruzokugagwa. Kristo niyava ku ntebe yo kuvugira abantu, kandi aho nta maraso azoba kihari ku ntebe yo kuvugira abantu. Rero nta mbabazi zizoba zikihari ku bantu bazokwifuza kuronka imbabazi z'Imana. Bazotegerezwa kwemera bitega ibihano vy'Imana vyimirije kugwa ku biremwa abantu mu gihano cy'akababaro gakomeye. Nico gituma ari ingirakamaro cyane mu gihe urugi rucuguruye Kristo akaba kiri ku ntebe yo kuvugira abantu mu ijuru, hakaba hakiriho imbabazi. N'ingirakamaro cyane kwinjirira muri urwo rugi, kwinjirira mu rugi gukuza kwa mbere kwa Kristo, tukakira Kristo nk'umucunguzi wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka mpwemu wiwe yera imbere yuko urwo rugi rw'imbabazi gugagwa. Kuko mu nyuma abantu bazotegezwa kwemera bitegeye ibihano vy'Imana vyimirije kuja ku isi mu gihano cy'akababaro gakomeye. Rero iki gitabo cy'ikinyegezwa kidomye mu udushashara ndwi, kubera ko ari igitabo gihesha uburenganzira kuri nyenevyo. Turabona ko atanumwe haba mu ijuru canke ku isi canke ikuzimu abereye kuzingurira ico gitabo no kumena ivyo bikimatanije, uretse umucunguzi dusangiye umuryango ari wo mukundo wacu Mwami Yesu Kristo, ari we yigize umuntu aba hagati muri twebwe kugira ngo ariho ikiguzi cy'ubucunguzi, yishire ko ivyaha vyacu atwoza akoresheje amaraso yiwe y'igiciro, gutyo aduhe mpwemu wiwe
yiwe yera gutya akore muri twebwe kuvuka ubugira kabiri. Rero Kristo gusa niwe abereye kwakira icyo gitabo mu ijuru mu kuboko kw'iburyo kw'Imana no kukizingurira mu ijuru. Hanyuma mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi umurongo wa mbere ukabandanya, Kristo umumarayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru, aza afite icyo gitabo kizinguriye mu kuboko kwiwe. Umumarayika w'inkomezi aza mu maso yiwe haka nk'izuba, umunywa w'amazi nawe ukikuje umutwe wiwe, amaso yiwe ameze nk'imbeya z'umuriro n'amaguru yiwe ameze nk'inkingi z'umuriro. mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi umurongo wa mbere ukabandanya, aza afite icyo gitabo kizinguriye mu kuboko kwiwe, kandi arasemerera nk'uko intambwe yivuga, kuko mu kuza kwe kwa kabiri aza nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Kandi imituragaro ndwi irumvikanisha amajwi yayo. Iryo ni ijwi rya Kristo ariko aravugisha ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo. Kristo rero icyo gitabo kizinguruye, yamaze kukizingurura agishikiriza umuntu. Yohana intumwa hariya niwe yagishikirije, ari we yashushanije umuvugishwa n'Imana ntumwa wo mu kiringo cy'ubwami azoba hari kuri uyu munsi w'iherezo, ahari mu kuza kwa kabiri kwa Kristo, kugira ngo ahabwe na Kristo icyo gitabo gihesha uburenganzira. Aheze ajya icyo gitabo gihesha uburenganzira nk'uko Yohana yakiriye hariya, biriko birashushanya ibizobera muri kino gihe cy'iherezo. Kandi kubera ko ari igitabo gihesha uburenganzira ku majuru n'isi, mu kuza kw'icyo gitabo kije ku isi, ku ishengero rya Yesu Kristo, ku ntumwa yo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, hazoca haza ugusubizwa mu bugingo budashira gufatika kwa buri mwana wese w'umuhungu n'umukobwa w'Imana. Kandi umumarayika n'umwe w'Umwami Yesu Kristo azojya icyo gitabo, hazosubizwa ibyo Adamu na Eva byose batakaje mu kugwa. Azosubizwa mu bugingo budashira afise umubiri uhoraho, asubizwe n'ububasha bwose bw'Imana ubw'Imana yari yarahaye ikiremwa muntu. Kandi azoronka ishusho na kameremere bya Yesu Kristo hamwe n'abatoranijwe bose b'Imana bazoba bariko bara muri kiringo cy'iherezo. Abo bazoba bariko barumva ijwi rya Kristo biciye mu mumarayika n'umwe wiwe, nabo nyene bazohindurwa bashasha basubizwe mu bugingo budashira. We azobaha kuri icyo gitabo gihesha uburenganzira, azobaha ko kuri icyo gitabo cy'ibimatanijwe ndwi, azokibaha ko mu buryo bw'ubutumwa bazojya ubwo butumwa, bazokwakira ubwo butumwa. Kandi uko no kuba bariko barajya icyo gitabo gihesha uburenganzira kugira ngo bahindurwe bashasha ku munsi w'iherezo, baronke ukwizera kubashoboza guhindurwa, gutyo tujanwe na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, dufite ishusho na kameremere by'umukundo wacu Umwami Yesu Kristo. Rero murabona ibintu byose byasezeranywe ko bibera muri kino gihe cy'iherezo, kugira ngo cyo dusubizwe mu bugingo budashira ubwo Adamu na Eva baguye bakavamwo. Icyo nicyo gituma Kristo umumarayika w'inkomezi aje, intumwa ya Isirayeli, ariko bwa mbere abanza kuza ku ishengero ryiwe. Kubera iki? Kugira ngo arizane igitabo gihesha ibirenganzira, igitabo cy'ibimatanije ndwi, agishikiriza intumwa yo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka ku munsi w'iherezo, kugira ngo iyo ntumwa ikijye, hanyuma ivugishwe iby'amahanga menshi, amoko menshi n'indimi nyinshi, avuga ibintu byose bigiye kuba ku isi. Kandi no kugira ngo asubizwe mu bugingo budashira umumarayika w'Umwami Yesu Kristo hamwe n'abaturage bose bo ku munsi w'iherezo. Umubiri wose w'ibanga wa Kristo uzoba uri kuraba ku munsi w'iherezo uzosubizwa mu bugingo budashira. N'abapfuye bizeye Kristo bamaze kugenda bazosubizwa mu bugingo budashira, bazukiye mu mibiri ihoraho kandi hawe ubwiza. Gutyo twese tuzosubizwa mu bugingo budashira, turonke umubiri umeze nk'uwa Yesu Kristo, umubiri uhawe ubwiza. Nuko gutyo tuzogira ishusho na kameremere by'umukundo wacu Umwami Yesu Kristo. Hanyuma rero tuzoshobora kubona umukundo wacu Umwami Yesu Kristo ari mu mubiri wiwe uhawe ubwiza. Hanyuma tuzomara ngaha ku isi hagati y'iminsi 30 na 40 twamaze kuba turi mu mubiri mushasha, ariko hanyuma tuzoca tujana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu rugo rwa Data wacu mu ijuru, aho baturindiriye mu munsi mukuru ukomeye. Rero uwo mubiri mushasha n'umubiri uhawe ubwiza umeze nk'umubiri wa Yesu Kristo, kandi n'umubiri w'imiyabaga uzoboneka ibihe bidashira, ufise hagati y'imyaka 18 na 21 y'amavuko. Kristo igihe yazukiye mu mubiri uhawe ubwiza, yari mu mubiri uhawe ubwiza. Imana yarahaye ubwiza umubiri wiwe, kandi icyo nicyo gituma igihe yazuka abigishwa biwe batamumenye, na Mariya Magadalena nawe nyene ntiyamumenye. Kandi yaramubwiye, yabwiye umwami atazi ko ari we, yibaza ko ari ugukora mu mirima cyangwa umurimyi waho. Yamubwiye ati, nimba ari wewe wamukuye hano, ndangira aho wamushize. Ariko uwo musore
yaramubwiye ati Mariya. Nuko amubwiye ati Mariya, we yaciye amenya ijwi ryiwe naho atari yamenya umubiri wiwe, kuko wari wahawe ubwiza. Ariko yaramenye ijwi, kandi amaze kumenya ijwi ryiwe yaramubwiye ati Mwami, Mwigisha. Aho rero yaciye amumenya, kandi we uwo mugore yamaranye umwanya nawe. Umugore niwe muntu wa mbere yabanje kubona Yesu Kristo yazutse. Rero abigishwa ba Yesu Kristo nabo nyene ntibamumenye, nabo nyene ntibari bazi ko uwo mubiri bari ko barabona ko yari Yesu Kristo yazutse. Yari yazutse, yari yazutse kandi yahawe ubwiza. Rero mu mubiri uhawe ubwiza, uwo abapfuye bizeye Kristo bazozuka barimwo, bazoba ari imiyabaga ifise hagati y'imyaka 18 na 21 y'amavuka. Kandi mwebwe nimba mufise abo mu miryango yanyu barabizera bakaba baravuye mu mubiri, bakaba bari bafise imyaka 70 canke 90, mwebwe mwitege ukugaruka kwabo bari mu mibiri y'imiyabaga ifise hagati y'imyaka 18 na 21 mu mubiri uhawe ubwiza umeze nk'uwa Yesu Kristo. Rero nibaseruka, nimwitege ko muzobona umutama cyangwa umutamakazi, ahubwo muzobona umusore afise hagati y'imyaka umuyabaga afise hagati y'imyaka 18 na 21, kandi azokubwira ati ndi kanaka cyangwa kanaka, mbega uranyibuka? Wewe uzovuga uti umubiri wawe sindawibuka, ariko azokubwira ati mbega ntiwibuka vya bindi, ntiwibuka cya gihe twari ko turavugana iki niki, ntiwibuka cya kindi gihe, ntiwibuka cya kindi gihe na cya kindi gihe. Utego icyo gihe ndacibukaho nariko ndavugana kanaka, ati jewe ndi kanaka, ndi wonyene kanaka, ati ndi wawe undi yari kumwe yariko aravugana nawe, cyangwa ati ndi mama wawe cyangwa papa wawe, bizovana n'uwo ari we. Nuko nawe uzovuga uti Imana ishimwe, yazukiye mu mubiri uhoraho kandi w'umuyabaga uhawe ubwiza nk'uko byari byarasezeranywe na Kristo. Kandi nitwababona bazutse, natwe tuzohindurwa, natwe turonka umubiri mushasha. Icyo nicyo gituma Kristo niyarangiza igikorwa cyiwe cyo kuvugira abantu mu ijuru, azokwakira icyo gitabo gihesha uburenganzira kuri nyenevyo. Rero azokora igikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, azozingurura icyo gitabo gihesha uburenganzira mu ijuru. Aheze yisubiza abo bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, azozura abapfuye bizeye Kristo, natwe azoduhindura. Gutyo twese azoduhindura bashasha, dusubize mu bugingo budashira, adusubiza mu iragira ihoraho. Kuko icyo gitabo gihesha uburenganzira, murabona, kiremwo iragi ryose. Icyo ni igitabo gihesha uburenganzira ku byaremwe byose, kandi twebwe turabaragwa b'Imana, kandi turabaraganwa na Kristo Yesu, turagwa ibyaremwe byose. Rero mu kugurwa kw'icyo gitabo gihesha uburenganzira, niho tuzosubizwa mu iragi ryacu, nk'uko byashushanyirijwe mu munsi mukuru w'umwaka wa Yubile uri mu Balewi ikigabane cya 25 umurongo w'8 kugeza ku wa 13, aho tubona ko ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka, ku munsi w'impongano, kuri uwo munsi inyuma ya buri myaka 50, umwaka ugira 50, hagera umwaka wa Yubile, wari umwaka wo gucungurwa, aho abagurano abaja baridegemvya bagasubira mu miryango yabo, kandi amatongo y'abantu ababa baratakaje amatongo yabo, cyangwa kubera ko bayagurishije, cyangwa kubera ko bayabanyaze biciye mu rubanza kanaka batsinzwe kubera ideni baba bafise, mu mwaka wa Yubile ayo matongo yaratangwa agasubizwa mwene yo y'inkomoko, kandi mwene yo nawe yasubira mu itongo ryiwe mwiragi ryiwe. Icyo nicyo gituma Imana yari yashinze ko mu gihugu hagati mu ihanga ry'abarayo itongo litogurishwa hera ndaheze,
mu mwaka wa yubile iryo tongo ryasubira kuri mwene ryo, ryasubizwa mwene ryo. Rero turashobora kubona ko naho mu itongo rya Edeni Sekibi biciye mu nzoka yahenze Eva akagwisha ikiremwa muntu mu cyaha, kandi yatumye ubwoko bw'ibiremwa abantu batakaza mu mwanya mutoya iragi ryabo, itongo ryabo. Kandi Sekibi yaratwaye aranyaga iragi ry'abana b'Imana, kandi ico nico gituma Sekibi yagumye ariko araganza umubumbe w'isi, kuko we n'umutware umwami w'umwijima, kandi we n'umutware umwami w'impwemu zo mu kirere, kandi we niwe mutware yagumye ariko araganza umubumbe w'isi. Ariko murabona mu gihe cy'iherezo ukwidegembya kw'abana bose b'Imana kuzoza nk'uko haje ukwidegembya kw'Abisirayeli muri Egiputa. Tuzahabwa kwidegembya abapfuye bazutse, natwe bariho turi bazima duhindutse. Nuko rero tuzoronka kwidegembya burundu, tuzosubira mu iragi ryacu ry'ubugingo budashira no mu byo Adamu na Eva batakaje. Dusubizwe ububasha bwose Adamu na Eva batakaje, kandi dusubizwe no mu iragi ry'umubumbe wose iyo uvukagera. Icyo nico gituma muri kino gihe cy'iherezo ibi bintu byose bizoba biriko biraba, kizazorangiza igikorwa cyiwe cyo kuvugira abantu mu ijuru. Nuko yisubiza abo bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, yakiriye igitabo gihesha uburenganzira, igitabo kimatanishije udushashara ndwi mu ijuru. Rero turashobora kubona ko ivyo byashushanyirijwe haba mu isezerano rya kera hariya mu gihe cya Ezekiyeli ndetse no mu gihe cya Yeremiya. Kandi icyo nico gituma Ezekiyeli na Yeremiya nawe nico gituma bahawe igitabo kugira ngo bakige. Ivyo byashushanya iki gitabo gihesha uburenganzira arico ku munsi w'iherezo Kristo yakira mu ijuru, akakizingurira mu ijuru, akakizana ku isi mu byahishuriwe Yohana 10, akagishikiriza umuntu ngo akige, kugira ngo ajye igitabo gihesha uburenganzira, kugira ngo aheza avugishwe ivy'amoko menshi, amahanga menshi n'indimi nyinshi. Nuko haze uguhindurwa gushasha kw'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, twese dusubizwe mu bugingo budashira, twebwe bakiriho turi bazima n'abapfuye bizeye Kristo bazutse, dusubizwe mu bugingo budashira, dufise umubiri uhoraho uhawe ubwiza, gutyo twese turonka ishusho na kameremere by'umukundo wacu Mwami Yesu Kristo. Kandi abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bazokongera kugira ubugingo budashira bari mu mubiri uhoraho, baronke n'ububasha bwo kuganza umubumbe w'isi wose, kuko abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana n'abami n'abaherezi bazoganzanya na Kristo, baganze ihanga ry'Abaheburayo, baganze n'ayandi mahanga yose, baganze umubumbe w'isi wose, kuko n'abaragwa kandi n'abaraganwa na Kristo baragwa umubumbe w'isi, baragwa amahanga yose, baragwa ihanga ry'Abaheburayo n'ibihugu byo mu banyamahanga n'ibiri ku mubumbe w'isi byose, abatoranijwe n'Imana n'abaragwa baraganwa na Yesu Kristo umukiza wacu. Icyo nico gituma turabaragwa b'Imana kandi tukabaraganwa na Kristo Yesu umwami wacu. Uko niko tubibwirwa na Paulo mu cete yandikiye Abaroma ikigabane 18 no mu bindi vyete vyiwe vyinshi. Rero mu Baroma ikigabane 18 aratubwira ku bijanye no kugaragara kw'abana b'Imana ariko gusubizwa mu bugingo budashira, no kugaruka no kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana mu bugingo budashira bari mu mubiri uhoraho. Uko no kuragwa mu mwuzuro, no kuvuga ugucungurwa k'umubiri, kuko imibiri yacu izoronka ugucungurwa, no kuvuga umubiri wacu uzoronka guhindurwa. Umubiri wacu uzokongera kuba umubiri uhoraho w'umuyabaga w'ibihe bidashira, kandi uhawe ubwiza kugira ngo tubane na Kristo ibihe bidashira, kandi tuganzanye nawe ibihe bidashira. Icyo nicyo gituma ari ingirakamaro cyane iki gitabo cy'ibimatanijwe ndwi, kuko ni igitabo gihesha uburenganzira ku majuru n'isi, ni igitabo gihesha uburenganzira ku byaremwe byose, ni igitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama icyanditswemo amazina yacu. Kandi icyo gitabo gihesha uburenganzira cyagiye kirashyitswa ibikirimwo mu ntambo kujya mu yindi, kandi muri kino gihe cy'iherezo hariko harashyitswa impapuro zo mu gitabo cy'ibimatanijwe ndwi, impapuro zihwanye n'iki gihe cy'iherezo, kandi n'ibisigaye kuzoshyitswa hanyuma nabyo nyine bizoshitswa. Turabonye ibanga ry'igitabo kimatanishijwe udushashara ndwi, ni igitabo gihesha uburenganzira ku majuru n'isi, ni igitabo cy'ubucunguzi, ni igitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama ikirimo amazina yacu, icyo yanditswemwo uhereye isi itararemwa. Kandi icyo gitabo cyagiye kirahinduka ukuri mu buryo bwa Bibiliya,
kandi muri kahise k'ishengero rya Yesu Kristo ibiri muri ico gitabo byagiye birashyikirizwa mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi hagiye harashyitswa ibintu byose biri muri ico gitabo, kandi hagumye hagenda haraboneka ko mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu ntambuko zitandukanye habayeho uguhamwa, ugutotezwa, iryo shengero ritotezwa. Ibyo navyo nyene byaravugishijwe, byarahanuwe muri ico gitabo, kandi nk'uko vyanditswe uko niko vyategerejwe gushitswa, kandi n'ivyanditswe byo muri iki gihe navyo nyene bitegerezwa gushitswa. Umumarayika mukuru Gaburiyeli yabwiye Daniyeli ati, ndakwereka, ndakubarira ivyanditswe mu gitabo cy'ivy'ukuri. Nimurabe ngaha mu kigabane c'icumi ku murongo wa 16 muri Daniyeli ukabandanya, haravuga hati, maze haza ufise ishusho nk'iy'abana b'abantu, akora ku munwa wanje, cyanteranura akanwa, ndavuga mbarira uwarampagaze imbere nti, databuja, ivyo neretswe vyantumye nsinzikazwa n'umubabaro, ndadendebukiwe. Mbega nkanje umusavyi wawe noshobora nte kuvugana nawe databuja, kuko jewe atamagara ngisigaranye, numva mwereye. Wasa n'umuntu yongera kunkorako ansubizamwo intege, arambwira ati, we muntu w'umukundwa cyane, ntaco utinya, mpore gira amahoro. Akibimbwira nca ndaremerana, ndavuga nti, databuja nuvuge kuko unsubijemwo intege. Arambaza ati, urazi kinzanye kuri wewe? Ubu ngira nsubireyo kugwanya Segaba w'Ibuperesi, kandi ninatabaruka Segaba w'Ibugiriki azoca aza. Ariko ndakubarira ivyanditswe mu gitabo cy'ivy'ukuri, kandi ntawe uriho wo kuntabara kubagwanya atari Mikayeli umugabisha wanyu. Ni ukuvuga umumarayika mukuru Mikayeli niwe yafashije umumarayika mukuru Gaburiyeli kugira ngo habe izo mpinduka. Impinduka zagira zikogwe mu bwami bw'abanyamahanga, hagira hakogwe impinduka, ubwo bwami buve kugikiriza n'amaboko vy'ifeza, bwimukire kunda n'ibibero vy'umuringa. No kuvuga hagira habe impinduka, bureke kuba ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, buhinduke ubwami bw'Abagiriki. Murabona abamarayika bakuru bagira uruhara muri izo mpinduka, barungikwa n'Imana, kandi bagira uruhara muri izo mpinduka hagati mu bwami bw'abanyamahanga. Ni nk'uko kandi bagira n'uruhara mu bintu byose bibera hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Nico gituma nimwitegereze n'ivyo umumarayika mukuru Gaburiyeli atubwira mu kigabane cya 12 muri Daniyeli ku murongo wa mbere. Aravuga ati, maze ico gihe Mikayeli azohaguruka, niwe mugabisha ahagarikiye ubwoko bwanyu, kandi hazoba igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza ico gihe. Ariko ico gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditswe mu gitabo azorokoka. No kuvuga 144 by'Abaheburayo, 12 muri buri muryango, abo banditswe muri ico gitabo, kandi bazohabwa kwidegembya. Muri ico gihe umumarayika mukuru Mikayeli azohaguruka, ariwe mugabisha agwanira ihanga rya Isirayeli. Umumarayika mukuru nawe Mikayeli ahagarariye ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero turashobora kubona iri banga ry'igitabo kimatanishijwe, bimatanijwe ndwi, igitabo gihesha uburenganzira, kandi turashobora kubona ingene ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo hariho imfashanyo iza ivuye muri ubwo buringanire bwo mu buryo bw'impwemu, aho umumarayika mukuru Gaburiyeli arungikwa avuye, kandi niho n'abamarayika barungikwa bavuye kugira ngo bafashe ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Nk'uko n'umumarayika Mikayeli arungikwa ku ihanga ry'Abaheburayo kugira ngo bafashe mu ntambuko zitandukanye z'ubuzima bw'ihanga ry'Abaheburayo. Rero turashobora kubona yuko umumarayika mukuru Gaburiyeli iyo akeneye imfashanyo, haraza umumarayika mukuru akomeye Mikayeli azananye n'ingabo ziwe zikomeye, kandi bakorana n'umumarayika mukuru Gaburiyeli bagafatanya n'ingabo ziwe bakaronka intsinzi. Kandi gutyo haraheza hagashyitswa ivyanditswe mu gitabo cy'ivy'ukuri.
rero turashobora kubona ibanga ry'igitabo cy'ivy'ukuri, ibanga ry'igitabo cy'ibimatanishije ndwi kiri mu kuboko kw'iburyo bw'Imana, mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye mu ijuru. Icyo nico Kristo yakira akakizingurira mu ijuru, hanyuma akakizana ku isi akagishikiriza umuntu. Murabona icyo gitabo atanumwe yari akwiye kukiraba no kukizingurira mu ijuru. Muri uwo mwanya gishikirizwa umuntu kugira ngo akige, kuko icyo nico kibanza icyo gitabo gitegerezwa kubamwo. Kimaze kuva mu kuboko kw'iburyo kw'Imana, gitegerezwa kuza kikaba imbere mu muntu, umuntu akakirya akamira icyo gitabo, kugira ngo mu nyuma avugishwe ivy'amoko menshi, amahanga menshi n'indimi nyinshi, kugira ngo gutyo Imana igaragare mu mwuzuro wayo wose, igaragarire muri uyo muntu, nuko iheze ikore umugambi wayo uhanye n'umunsi w'iherezo, nuko ishobore gutyo guhindura gushasha abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana abagiye ibazurire mu mibiri uhoraho, natwe bariho turi bazima iduhindure, twese turonke ishusho na kameremere by'umukunda wacu Umwami Yesu Kristo. Mbega murabona vyose ingene vyoroshe, kandi mbega murabona ingene ico gitabo ari ngirakamaro cyane. Ico gitabo kimatanishije udushashara ndwi mu kuboko kw'iburyo kw'Imana, arico Kristo yakira akakizingurira mu ijuru, akakizana ku isi kizinguruye, akagishikiriza umuntu. Rero turashobora kubona ko muri kino gihe cy'iherezo ariho yakira ico gitabo kikizingurira mu ijuru, hanyuma akakizana ku isi kandi agishikiriza umuntu, ari wazoba ari umumarayika n'umwe wiwe, ari we akijya agaheza akavugishwa ivy'amoko menshi, amahanga menshi n'indimi nyinshi, akavuga ibintu vyose bitegerezwa kuba ku mahanga yose, indimi zose n'amoko yose, kandi azomenyekanisha igihano c'Imana kigira kize ku bwoko bw'ibiremwa abantu, kuko we azoronka guhishurirwa kose aguhawe n'Imana, kugira ngo uko guhishurirwa akumenyekanishe. Nuko gutyo umuntu wese azoshobora kumenya ibintu vyimirije kuba muri kino gihe cy'iherezo, kuko uyo muntu wo muvugishwa mu marayika wa Yesu Kristo, ari wo muvugishwa w'ikiringo kinini cy'ubwami, azoba ameze nk'imbonesha kure. Imbonesha kure izoba iri kirerekana ivy'Imana bivuye ku ntebe yayo mu ijuru. Imana biciye muri uwo muvugishwa izoba iri kirereka ubwoko bw'ibiremwa abantu ibigira bibere ku isi, kandi Imana ishimwe kuba Imana izoba ifise ku isi imbonesha kure. No kuvuga imbonesha kure n'umuntu abona, umuntu azoba ariko arabona mu bundi buringanire, mu buringanire bw'Imana, kandi azoba ariko ararungika yereka ibiremwa abantu ibintu bigiye kuba bishingiye ku vy'Imana izoba iriko iravuga iri ku ntebe yayo. Rero ibiremwa abantu bazoshobora kumenya neza mu buryo busesuye yuko Imana iri ku ntebe yayo izoba iriko iravuga, kandi ko izoba iriko iranakora. Kuri jewe ryari ihigwe rikomeye kuba nari kumwe namwe muri iri joro, ndiko ndabashingira intahe y'ibanga ry'igitabo kimatanishijwe udushashara ndwi. Ese imigisha ya Yesu Kristo umukiza wacu yoba kuri umunsi wo muri mwebwe, ikaba no kuri jewe nanje, kandi se vuba ho kuzura igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, vuba abapfuye bizeye Kristo bakazuka, natwe bariho turi bazima tugahindurwa, gutyo twese tujanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Ndabisabye mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo, amen kandi amen. Kubera ko twamaze kuvuga kuri iki gitabo gihesha uburenganzira kuri nyenevyo, kandi mu kwakirwa kw'iki gitabo cyakiriwe na Kristo agikuye mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye ku ntebe, hamwe no kwisubiza abo bose yacunguje amaraso yiwe, twebwe tuzohindurwa kandi tuzosa n'umukundo wacu Umwami Yesu Kristo, tuzoronka ishusho n'akameremere vya Yesu Kristo. Icyo nico cyifuzo cyacu, kandi icyo ni n'icyifuzo cya Yesu Kristo. Yifuza ko twosa nawe, kandi n'icyifuzo cyacu natwe no gusa nawe, kandi yo n'umugambi n'integuro y'Imana. Rero no gusa na Kristo, gusa na Kristo nicyo kintu gikomeye cyane mwebwe cyoshobora kubabako. Gusa na Kristo dufise umubiri uhoraho uhawe ubwiza, kandi w'imiyabaga ibihe bidashira. Gusa na Kristo niryo higwe rikomeye rirengeye ayandi twebwe tuzoronka ku bijyanye n'umubiri ufadika, tuzosa nawe, kuko ikintu ngirakamaro cyane ku kiremwa muntu ni ukuronka ubugingo budashira, kandi ubwo bugingo burihe? Muri Yesu Kristo umukiza wacu.
we niwe aduha ubugingo budashira, kuko we niwe nzira, ukuri n'ubugingo, kandi nta n'umwe ashika kuri data atanciyeko. Niko umukondo wacu Mwami Yesu Kristo yavuze muri Yohana ikigabane cya 14. Rero ubu twaramaze kubona inzira y'ubugingo budashira iyo ariyo ni Yesu Kristo umucunguzi wacu, kandi we niwe kuri kumwe rudende, we niwe bugingo bumwe rudende, ubugingo bumwe rudende buhoraho, gusa na Kristo, kandi we yarabisezeranye, kandi kubw'ivyo tuzosa nawe. Twebwe turabyizeye n'ubugingo bwacu bwose n'imitima yacu yose, kandi we yarabisezeranye, kandi mu buryo bufadika azoduhindura duse nawe, turonke umubiri uhawe ubwiza kandi uhoraho. Kugeza ubu yaramaze kuduha umubiri wa teofaniya, kandi azoduha n'umubiri ufadika kandi uhoraho uhawe ubwiza. Rero twebwe kuri iyi si tugendagenda tunezerewe dushimira Kristo. Ukwizera kwacu kuri muri Kristo, ukwizera kwacu kuri muri Kristo umucunguzi wacu. Uko niko tugendagenda, kandi uko niko twitega guhindurwa kwacu, ukwizera kwacu gushinzwe muri Kristo. Kandi gutyo ukwizera kwacu kuri muri Kristo niko tubandanya tujya imbere dukorera Yesu Kristo umukiza wacu, kugeza duhinduwe, kuko we yarabisezeranye. Kandi hagize uwo baragenda imbere azogaruka bundi bushasha, ariko azogaruka ari mu mubiri uhoraho. Imana ibahezagire kandi barinde, kandi mubandanya mugira ijoro ryuzuye imigisha ya Yesu Kristo umukiza wacu. Mugira ijoro ryiza.